Irambona Pacifique, Niyongere Ederic, Chiza Gerardi, Ndayisenga Jumaine, Iradukunda Malak, Kubwimana Jolis, Emerusenge Edgar. Mbere ho twagomba tubanze dusigura igituma batumbereye hano nuko aha ari ikibanza kimwe mu bibanza 18 byatowe kugira ngo bikorerwemo ibibazo ari by'abagomba kuba intwazangabo mu gisirikare canke n'abandi bose bazokora ibibazo. Umunsi rero ni umunsi w'ibisongerezi bishaka kwinjira mu ishuri ry'ibisongerezi bita ESO. Aha rero baje ngaha kubera ari inkumi n'imisore zituruka muri gisagara ca Bujumbura, ariko hariho nabandi bariko barakorera mu ntara zose z'u Burundi. Abariko rero barakora bangana 2255. Aha kuri Iskam hari hitezwe ko haza abashika 153 mugabo hariho babiri batashoboye kuza, no kuvuga ko haje gukorera abashika 151. Avyumva mwafise mutakuzuza amazina yanyu noneho murazi gusoma maza kuyibona catwugara twugaye uzoba ufise imbere yawe impapuro utarakorerako nyinshi za bruyo azavuga umuntu yitwaza yabuze ibyo akorerako ibikoresho birakwiye. Hama tubasaba iki gushira karanga muntu yanyu iruhande a votre droite. Mutangura ikibazo c'ibiharuro akaze kirabura murakabona mwese, niho uza kuzuza identification yawe bimenyene wavuga byanditse muri registre, hanyuma uduzuze abariko barakora nabashaka kwinjira mu ishuri ry'ibisongerezi bita ESO. Ishuri riri Bururi n'ahantu bigira imyaka ishika 2. Uravye abitavye amoko yose yitavye mugabo nka muri Bujumbura nta bwoko bw'abatwa bitavye. Turavye rero nk'abaje hano harimwo bose nababwiye ko bashika 151 bitavye. Aho rero harimo nabigi bashika 12. Ikindi twovuga nuko iki kibazo kizokurikirwa n'ikindi kibazo cyo kwinonora imitsi kizoba itariki 4. Uwo munsi nyene itariki 4 niho bazoca babaha amanota kugira ngo abafise ico babaza bashobore kukibaza, abavuga bati jewe nkaha abondenganura bashobore kubarenganura. Ivyo rero biheze bazoca berekana intonde inyezina, intonde z'abazoba bahejeje ibibazo kandi babitoye. Izo nazo zizokwerekanwa itariki 11. Bazoshira izo ntonde ku ntara ku biro bikuru by'intara niho zizoba ziri. Ivyo biheze itariki 18 hazoba igikorwa cyo gutora abazoba bamenye, bazotongwa n'amakamyo y'gisirikare abajane mu ishuri rya ESO. Bagezeyo niho rero bazoca babagirira timo kugira barabe ko bafise amagara meza. Ivyo navyo bizoba itariki 21 y'ukwezi kwa mbere 2021. Itariki ya mbere niho rero bazoca batangura ivyigwa nyezina. Aho rero azoba ari hariya nko twabivuze mu kambi y'ibisongerezi riri i Bururi.